Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 twete igitondo ciza igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1 tugusuza abadukurikiranye bari mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikiranye mu hirya no hino mu ntara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Amajyaruguru, mu ntara y'Amajyepfo, abadukurikirana bari mu ntara y'Uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tujye kugezaho amakuru yaranze wikendi, uburyo amashampiyona yakomezaga hirya no hino muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Tujye kugezaho ku buryo ku mugabane w'Uburayi byari bimeze mu mashampiyona atandukanye, haba mu Budage, muri Espagne, mu Bufaransa ndetse no mu Butaliyani, none mu mashampiyona atandukanye. Ibi byose tugiye kubibagezaho muri akanya, uburyo amakipe yakomeje kugenda yitwara, amakipe yanyu mukunda. Twete nyamuneka mudukorere subscribe, mukore share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Kuko bibabye rero kuri wa gatanu shampiyona y'u Rwanda yarakomezaga, aho ikipe ya Gasogi United yaje kwisengera ikipe ya Kiyovu Sport itsinda igitego kimwe ku busa. Ku gatandatu niho hari imikino myinshi cyane igera kuri 5, naho imikino yarakomezaga, aho amakipe amwe namwe akomeye yagiye ihura n'uruva gusenya. Amakipe rwose nka APRFC rwose byanga, ikipe nka za Bugesera bikomeza kwanga, ndetse andi makipe agenda akomeza kunganya nk'Amagaju na za Etenseri. Ibi byose turaza kubibabwiraho ku icyuma nabwo shampiyona yarakomezaga, aho amakipe nabwo ikipe ya Mukura Victory Sport rwose ikipe ya SM Muhanga rwose yaje kuyisengerera ibitego 2-1. Ikipe ya Mukura niva n'uru gusenya kandi maze iminsi yitwara neza. Ikipe ya Sport yo ni nk'ibisanzwe, ejo abafana bayo nabo kuri wa gatandatu ubwo abafana ba PRC bataje Kigali batishimye. Ikipe ya Sport nayo ejo ikipe ya Kigali ikaba yayigarikiye kuri Kigali PS Stadium, nayo itsinda ibitego 2-0. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero nkuko twabibabwiye ku gatanu, ikipe ya Amagaju ya ikipe ya Gasogi United yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 2-1. Ikipe y'Amagaju nayo ku wa gatandatu yisengera ikipe ingana na Etense igitego 1-1. Ikipe ya Bugesera nayo itsindwa ibitego 3-2 n'ikipe ya Rutsiro. Ikipe ya Marine Football Club ya Gisenyi nayo yatsinze igitego 1-0 ikipe ya Gorilla. Musanze Football Club yisengera ikipe ya APRFC ibitego 3-2. Ikipe ya Police Football Rwanda nayo yari gutsindwa igitego 1-0 n'ikipe ya Gicumbi Football Club. Kuri iki cyumweru naho ikipe ya Mukura Victory Sport nayo yatsinzwe ibitego 2-1 na SM Muhanga. Ikipe ya Sport nayo gutsindwa ibitego 2-0 na AS de Kigali. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero imikino yarakomezaga na muri weekend ku mugabane w'Uburayi, aho ikipe ya Bane rwose yatsindwa ibitego 2-0 na Chelsea. Kuri wa gatandatu AS Bonne ufuna inganya ibitego 2-2 n'ikipe ya West Ham United. Brighton and Hove nayo itsinda ibitego 2-1 cha Brentford. Fulham nayo itsinda igitego 1-0 na Sunderland. Liverpool rwose nayo iza gutsindwa ibitego 3-0 na Nottingham Forest. Wolves nayo itsindwa ibitego 2-0 na Crystal Palace. Newcastle United itsinda ibitego 2-1 cha Manchester City. Mu gihugu cya Espagne naho Deportivo Alaves yaje gutsindwa na Celta Vigo igitego 1-0. Ikipe ya FC Barcelona yihanangiza ikipe ya Atletico Club ibitego 4-0. Osasuna nayo itsindwa ibitego 1-0, ibitego 3-1. Ibitego 3 bya Real Sociedad, kimwe cha Osasuna. Villarreal nayo za kwisengera ibitego 2-1 ikipe ya Malaga. Mu gihugu cy'Ubudage Augsburg nayo yaje gutsinda igitego 1-0 Hamburg CV. Bayern Munich yisengera ibitego 5-2 Freiburg. Borussia Dortmund inganya ibitego 3-3 na Stuttgart. Hertha Berlin nayo na Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach itsinda ibitego 3-0. Wolfsburg nayo yatsinzwe ibitego 3-1 na Bayer Leverkusen. FC Cologne nayo itsindwa na Eintracht Frankfurt ibitego 4-3. Mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Cagliari naje kunganya ibitego 3-3 na Genoa. Udinese nayo
itsindwa rwose ibitego 3-0 na Bologna. Fiorentina inganya igitego 1-1 na Juventus de Turin. Napoli nayo itsinda ibitego 3-1 ikipe ya Atalanta Bergamo. Mu gihugu rwose cy'Ubufaransa, Lens nayo na Stamberg, Lens itsinda igitego 1-0. Rennes nayo itsinda ibitego 4-0 AC Monaco. Paris Saint-Germain itsinda ibitego 3-0 ikipe ya Le Havre. Nshuti bakunze b'u Rwanda TV1 rero imikino ku muganura rwose ejo ku cyumwe naho yarakomezaga mu bihugu bitandukanye nk'uko twabibabwiye, aho rwose amakipe yakomeje kwigaragaza cyane, haba mu gihugu cy'Ubwongereza, haba mu gihugu cy'Ubudage, haba mu gihugu cya Espagne, aho amakipe ejo akomeye yaje kwambikana mu kibuga. Amwe namwe akomeza kugenda ahura n'ibibazo, andi nayo akomeza kugenda ahura n'ibyishimo. Ho mu gihugu rwose cy'Ubwongereza ikipe ya Leeds United yaje gutsindwa na Aston Villa ibitego 2-1. Ikipe ya Arsenal isengerera Tottenham Hotspur ibitego 4-1. Mu gihugu cya Espagne niho hari imikino myinshi cyane, aho ikipe ya Real Valladolid yaje kunganya 1-1 na Rayo Vallecano. Real Betis inganya igitego 1-1 na Girona. Getafe nayo iza gutsindwa igitego 1-0 na Atletico Madrid. Elche nayo yanganyije n'ikipe ya Real Madrid rwose. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya RB Leipzig nayo na Werder Bremen. RB Leipzig itsinda ibitego 2-0 bwa Werder Bremen. Empoli nayo itsindwa igitego 1-0 na Union Berlin. Mu gihugu cy'Ubutaliyani nayo imikino yarakomeza, Hellas Verona itsindwa ibitego 2-1 na Parma. Cremonese nayo itsindwa ibitego 3-1 na AS Roma. Lazio nayo itsinda ibitego 2-0 bya Lis. Inter de Milan nayo itsindwa igitego 1-0 na AS Milan. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Auxerre yanganyije 1-0 na Lyon. Brest nayo itsinda ibitego 3-2 bya Metz. Nantes nayo yanganyije igitego 1-1 na Lorient. Toulouse nayo itsindwa igitego 1-0 na Angers. Lille nayo itsinda ibitego 4-2 bya Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain rwose akaba ari ikipe rwose nayo yari imeze neza, akaba yari ikipe yari ihagaze neza rwose, ariko ikipe ya Paris Saint-Germain rwose ikaba byararangiye rwose. Nayo ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba byararangiye rwose. Paris nayo yararangiye itsindwa na igitego 1, ibitego 4-2. Nshuti bakunze b'u Rwanda TV1 rero CAF Champions League muri Afurika rwose yarakomeje, aho ikipe ya CAF Champions League rwose yakomeje muri Afurika. Aho ikipe umukino wabaye mu Rwanda waje guhuza ikipe ya Al Ahly Omdurman yo mu cya Sudani n'ikipe ya AMC Alger. Ikipe Al Ahly Omdurman iza kwitsinda ibitego 2-1 kuri Stade Amahoro i Remera. Kuri wa gatandatu n'imikino yarakomezaga, ikipe ya Pyramid Football Club nayo yaje kwisenyera ibitego 3-0 bwa Rivers United. AS Berkane nayo itsinda ibitego 3-0 bya Power Dynamic. CAF Champions League mu tsinda rya kabiri, Young Africans nayo yatsinda igitego 1-0 Far Lab. Al Ahly nayo itsinda ibitego 4-1 cya JS Kabylie. Muri CAF Champions League mu tsinda rya gatatu, ikipe ya Mamelodi Sundowns inatsinze ibitego 3-1 Saint Eloi Limpopo. Mu tsinda rya kane, ikipe ya Esperance nayo yatsinze Stade Malien yanganyije ibitego 1-1. CAF Confederation naho El Cruzad nayo yatsinze ibitego 2-0 bwa Singida Black Stars. Ikipe rwose zo muri Afurika zikaba zikomeje gushimisha abafana bazo, nazo zikaba zimeze neza, haba muri CAF Confederation Cup, haba muri UEFA Champions League. Kuri iki cyumweru naho rwose amakipe yakomeje gukina rwose muri CAF Champions League, aho ikipe ya Simba Sport Club yaje gutsindwa igitego 1 kuwa gatandatu na Petro na Simba yatsinzwe igitego 1-0 na Petro Atletico. Muri CAF Confederation Cup, Joliba na Olympiacos
Club de Safi nayo itsinda igitego kimwe ku busa Joliba. US Lige nayo itsinda ibitego 3-2 ikipe ya Santi Pedro. Muri CAF Confederation Cup Maniema United nayo atsinda ibitego 2 ku busa bwa Azam Football Club. Wydad Casablanca atsinda ibitego 3 ku busa bwa Nairobi United. CAF Confederation Cup Cité Lamblach nayo yatsinda igitego kimwe ku busa AS Estor. Ikipe mu tsinda rya kane Al Nassr na Kaizer Chiefs nabyo Al Nassr itsinda ibitego 2 kuri kimwe rya Kaizer Chiefs. Al Zamalek nayo itsinda igitego kimwe ku busa Zesco United. Kuri cyume naho muri UEFA Champions League, muri CAF Champions League Nyafrika imikino naho yarakomezaga, aho amakipe yo muri Afrika rwose akomeje kwigaragaza muri CAF Champions League. Amakipe nka UEFA CAF Champions League zabaye UEFA Champions League yose akaba ari amakipe yakomeje kugenda yigaragaza muri Afrika rwose. Amakipe yaho naho akaba ari amakipe yakomeje kugenda ashimisha abafana bayo, aho rwose amakipe rwose amakipe nka Simba ikomeje kwisubira inyuma, kandi yari ikipe yahoze iri imbere. Ikipe kaza Joliba nazo zikaba zikomeje kugenda zisubira inyuma. ASM Regi rwose nayo akaba ari ikipe ikomeje kugenda yitwara neza cyane. Nshuti bakunze u Rwanda TV1 rero tukoyate nyaboneka mudukorere subscribe, mukoreshe ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV1